Ndabaramukije bakunzi mwese meko murankurikira kumbonesha kure Heritage nongera ndabaye ikaze muri no mwanya watuma dusangire iciyumviro cy'uyu munsi. Tumaze iminsi tuvugana ku vyama vya muhemu yera nkuko tubisanga mu gitabo c'abigaratiya igice ca 5 umurongo wa 22. Uno munsi ndifuza ko tuganira ikindi camwa ca muhemu yera umukristo ahamagariwe kugira bita kugira ubwizigirwa canke kuba umwizigirwa. Iyo tuvuze kuba umwizigirwa bisigura iki? Bisigura ko ukwiye kuba umuntu adakorakora. Ushobora kuba umukozi wa leta, umukozi wo mu nzu, eka umukozi aho ubaye, aho ukorera canke umunyeshuri. Mu gihe ubaye umwizigirwa bisigura ngo ntukorakora, ntutrisha, ntiwicishiriza hawe. Ntufata amatungo bakujeje gukuremwo ayawe. Aho ndabereka nk'akarorero ka Yuda, umwe mu bigishwa ba Yesu. Bibiri ivuga ko mu mpisho yagenda aranyotora ku mafaranga bamuhaye ya rasyo. Yuda Iskariyoti. Bisigura rero ngo umwizigirwa n'umuntu atakorakora, n'umuntu post ariko nimba ari umugestionnaire w'amafaranga, nimba ari umuntu akorera leta ntashobora kugigiturire iyo ari umwizigirwa. Kubera hari kimugera camwe mu yera kitamwemerera ko akorakora. Reka dusome mu Bifilipi Abanyefeso igice ca 6 umurongo wa 21. Bibiliya iravuga ngo kandi Tukiko mwene data nkunda umukozi w'umwizigirwa mu vy'umwami wacu azobiganira vyose kugira ngo mumenye ivyanje uko bimeze. Uyu ni Paulo ariko arashingira intahe mwene data yitwa Tukiko. Ngo kandi Tukiko umukozi w'Imana w'umwizigirwa. Biraryoshe kuba bakwita umukozi w'umwizigirwa. Nta kintu kiryoshe nk'ico. Kuba boss wawe canke umukoresha wawe agushingira intaka avuga ati umukozi wanje n'umwizigirwa. Ico kintu kiraryoshe, ndagutumirira kuba umuntu bashingira intahe bakavuga bati ujya naho muha imiliyoni z'igiturire ntashobora kuzakira kuko n'umukozi w'umwizigirwa. Imana ishimwe cyane. Rero nk'abakristo dukwiye kuba bizigirwa. Reka gucisha ku ruhande rwawe, reka gutrisha. Reka wa munyeshuri we kuza uraronka amanota utamehita. Reka wa mukozi wa leta kuza uragigiturire. Bumwizigirwa garagaza ico camwa camwe mu yera na cane cane muri kino gihe aho igihugu usanga benshi bavuga ko bagigiturire. Wewe va muri uwo mugwi w'abagigiturire ube umwizigirwa. Yesu ashimwe cyane. Ngoma nagirize ku karorero kuwitwa Yosefu. Yosefu igihe yari mu nzu kwa Potifari. Umugore wa Potifari yaraje aramusaba ko baryamana kandi bari babiri nta muntu numwe yababona. Bisigura ngo iyo yemera bagasambana na muka Potifari icambere yari guca ashigwa hejuru, muka Potifari guca muha promotion, ica kabiri nta muntu numwe yari mu nzu ngo ababone. Bisigura ngo byari bihagije ku buryo bashobora kuryamana bagasambana ntibimenyekane. Mugabo Yosefu kubera ari umwizigirwa yarabwiye muka Potifari ati umviriza naho umugabo wawe adahari ngo atubone sinshobora guhemukira Imana yanje. Ahitamo guhunga ariruka, hama muka Potifari aramwagiriza bamujana mu ibohero n'ibindi bikurikira murabizi. Mugabo ahantu ushaka kuvuga nuko kuntu Yosefu yabaye umwizigirwa no mu gihe hatamuntu numwe ariko aramubona. Iyo tuko turavuga rero ubwizigirwa naho boss wawe yoba atari ko arakubona ukwiye kugumura umwizigirwa. Ukaba umuntu by'ukuri atakorakora, umuntu atagigiturire, umuntu adatrisha mu buzima, umuntu vy'ukuri post ariko adashobora guhemuka. Nico kintu yashaka kugutumirira no munsi ube umwizigirwa. Rero ndangije n'abatera intege mumere nka Yosefu, mumere nka Tukiko. Murumva ko Paulo yamushingiye naravuga ati n'umukozi w'Imana w'umwizigirwa. Nawe rero ndagutumirira ngo ube umunyeshuri w'umwizigirwa, ube umukozi wa leta w'umwizigirwa, ube umudandaza w'umwizigirwa. Bibiliya iranavuga ko kubadandaza badakwiye kugira igipimo kitarico. No kuvuga ngo nimba wagomba upimira abantu ibiro 10 reka kuco bigabanya canke ngo ushake kubagavura. Bumwizigirwa. Umunzane wawe nimba ari ibiro 10 kwiza ibiro 10. Muri ico gihe rero uzoburi kuraba umwizigirwa kandi bizotuma abantu bagushingira intaye bavuge bati naka n'umukozi w'umwizigirwa. N'Imana yo mwijuru bizotuma ihabwa icubahiro ku bwawe kuko uzobura umwizigirwa. Murakoze cyane yo mwese mwashowe kunkurikira. Ico nico cyumviro narishaka kubashikiriza. Ndabifuriza kuba bizigirwa aho muri hose.
murakoze.